Si le péché était rouge de sang, il deviendra blanc comme neige. Si le péché était rouge de sang, il devient très blanc comme neige. Et ce qui est rouge comme l'écarlate sera comme la laine. Comme la laine. Si le péché était rouge de sang, si le péché serait rouge comme le sang, il deviendra blanc comme la neige. Il deviendra blanc comme la neige. Écoutez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Écoutez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu, car il est plein de miséricorde. Sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui convie. Entendez la voix qui convie. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car en lui est le repos. Il pardonne la transgression. Il pardonne la transgression et ne se souvient pas du péché. Et ne se souvient pas du péché. Message glorieux d'amour. Dis-le-moi encore une fois. Glorieux message d'amour à un monde rempli de tourments. Les anges l'annoncent avec ravissement. Les bergers l'écoutent avec étonnement. Et toi qui es lié par le péché, écoute ce message. T'es destiné. Merveilleux, merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Dieu a envoyé le Fils. Magnifique message d'amour. L'enfer et la mort sont bannis. Mourant sur les auteurs de Golgotha, il s'est offert lui-même pour tous. Il a fait naître en nous la grâce. Écoute, ce message est pour toi. Message merveilleux, message d'amour. Merveilleux, merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Message pour toi et pour moi. Magnifique message d'amour. Libérateur dans la vallée de la mort.
Magnifique message d'amour. Ouvre la salle des cieux. Là-bas, les cris de joie et les bruits de fond sont 1000 fois plus beaux qu'ici. Dieu est réconcilié avec les hommes. Écoute ce message, t'es destiné. Mais merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Message d'amour. Message pour toi et pour moi. Nous saluons turaramutsa tous les frères et sœurs. bene data bose na bashiki bacu bo mu isi yose. Nous saluons également nos frères et sœurs. Turamutsa na bene data na bashiki bacu hano i Krefeld Non, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubwo kukuheza amajambo ya Bibiliya hamwe na bene data Frank, umwami ashobore guhezagira abumviriza bose muri kino gitondo biciye ku ijambo ryewe, abakomeze mu kwizera, abategurire kukuza k'umwami. Ndasoma ijambo ryo mu byanditswe nk'iritanguza dukura mu Bifilipi 2 murongo wa mbere gushika kwa gatanu. Abifilipi 2 kwera ku murongo wa mbere gushika kwa gatanu. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima mu mpwemu, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama ngo mugana intego imwe. Ntimugire ico mukora kubwo gukebana canke ukwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta. Umurongo wa 4, kandi umuntu wese ntiyumvire iby'iwe gusa, inyungu ziwe gusa, ariko yumvire n'iby'abandi, inyungu z'abandi. Ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Data Frank, dushimire umwami kubwo ijambo nk'iri ryatanguje ry'igiciro kandi ryera, gushika ku murongo wa nyuma, ngo ibyiyumviro nk'ibyo nk'uko byari muri Yesu Kristo bibe muri mwebwe mwese. Imana ibimpe by'ukuri ibiduhe twese kubw'ubuntu. Birakwiye ko ibi bicika ibintu by'ukuri by'Imana bifatika, yuko iyo mico myiza y'umwami wacu igaragara mu buzima bwacu, kandi turaza kuvuga ku buryo budasanzwe ku mutwe ujanye no kugaruka kwa Yesu Kristo no kwitegura kwacu kubwo umunsi w'ubwiza wo kuza kwiwe. Kandi kubw'ibyo turaza gusoma iyindi mirongo imwe ya Bibiliya. Ndabivuga guhera ubu, ikintu nyamukuru
mu by'ukuri ni ukwizera hamwe no kumvira no kwizera amasezerano y'Imana no kuyasohoza mu kumvira. Nashaka kuramutsa bikomeye mwese bose misi yose, ndabipfuriza mwese umugisha w'Imana, na cyane cyane bene data bose b'abakozi ngo batangaze ijambo ryera ry'Imana nk'uko nyene ryanditse. Reka dusome imirongo imwe imwe ya Bibiliya. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Maze akoranye nabo arabihanikiririza ngo ntibave Yerusalemu, ariko barorere isezerano rya data, ugusohoza kw'isezerano rya data. Iryo mwanyumvanye, uko niko yababwiye. Dushimire umwami. Turabizi twese kandi turashobora kubisoma yuko inyuma yo kuzuka kwiwe umwami wacu n'umukiza dukunda yamaze iminsi 40 ari kumwe n'intumwa ziwe, ababwira iby'ubwami bw'Imana, abashira mu byari biri imbere yabo. Turabizi twese icyo umwami wacu yavuze, yuko Yohana ngo yabatiza mu mazi, ngo ariko mweho muzobatizwa muri mpwemu yera. Inyuma yuko yari amaze kuvuga, avuga ubwami bw'Imana, aganira n'intumwa iminsi 40, umwami wacu yabahaye isezerano rya data, ni kuvuga ngo ni kozora mpwemu yera. Aho rero yaba ariko aravuga ngo muri abana b'Imana, nico gituma isezerano rya data rirabaraba, ni ryanyu. Ni nako bimeze kuri twebwe. Umwami aratuvugisha akatubwira iby'ubwami bw'Imana, umwami aratuvugisha akatubwira iby'ubwami bw'Imana, ariko twamaze gucika abahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu kuvuka bwa kabiri, kandi turumva amajambo yiwe y'igiciro. Twese turashobora gusoma yuko igihe umwami yarahejeje ibyo yategerezwa kubwira intumwa ziwe, araduzwa aja mu ijuru, bariko baramuraba, bamukurikije amaso. Hanyuma igihe amaso yabo yagaruka, babonye abamarayika babiri bambaye ibyera. Hanyuma inyishu iyo baronse yabaye iyi, ngo uwo Yesu nyene adugijwe mu ijuru avuye hagati muri mwebwe, azogaruka muri ubwo buryo nyene nk'uko mubonye aduga aja mu ijuru. Uyu munsi umwami aratuvugisha, atubwira ibintu by'ubwami bw'Imana. Uyu munsi turashaka kuba munsi y'uburongozi bitumbereye buva kuri mpwemu yera.
ubu rero turagiye gusoma iyindi mirongo ya bibiliya. Turasoma 2 Corinthiens, mu bikorino ba kabiri rimwe umurongo wa 20. 2 Corinthiens 1, abikorino ba kabiri verset. rimwe umurongo wa 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, kuko iby'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome riri, nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen. Amen ngivugwa nawe mu gifaransa, ngo Imana ishimishwe natwe. toujours souligner turashobora minsi yose gushimika ko véritables enfants de Dieu abana by'ukuri b'Imana sont des enfants de la ni abana b'amasezerano, et c'est tout simplement kandi nécessaire birakwiye gusa yuko kuko les promesses. mu masezerano y'Imana Notre foi ukwizera kwacu est tout simplement si solidement fondée kuba gushikamye gushinzemwo que rien ku buryo bw'uko atakintu na kimwe nous arrache. cyoshobora kuduhomorako. kandi turabizi yuko twese Yohana umubatizi C'est un prophète yari umuhanuzi yasezeranijwe, umucunguzi wacu yarasezeranijwe guhera ku ntango, kandi isezerano ryose rya kera ryatweretse isezerano ryo umucunguzi wacu. hanyuma turabona ingene isezerano ryo kuza kwiwe c'est réalisé ingene risohoza. n'ubwo buryo nyene uko turi abana b'Imana, de la promesse abana b'isezerano, kandi twizera buri sezerano ryose iryo Imana yaduhaye mu ijambo ryayo, kuko biciye kuri twebwe niho amasezerano ya nyuma azobona ugusohoza kwayo. nous lisons turasoma le verset 28 umurongo wa 28 wo mu Galatiya 4, Abigalatiya 4 umurongo wa 28. et vous bien-aimés, namwe bene data bakundwa, à la manière d'Isaac vous êtes nkuko Isaka yari ari, muri abana b'isezerano. Amen. cela doit vraiment nous aller droit ibi bitegereza kutuja neza ku mutima uyu munsi, kuko nous croyons toutes les turizera amasezerano yose gushika kuyo Imana yashaka kurungika umuhanuzi nka Eliya que le délai imbere y'uko umunsi uteye ubwoba w'umwami ushika. kandi munyemerere ndabivuge mu kumvikana kose, abana by'ukuri b'Imana bizera isezerano kandi bagira umugabane mu gusohoza kw'ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu biciye du prophète qui mu muhanuzi uwo yasezeranije, kuko nk'uko nyine byanditswe ngo uyu azogarukana imitima y'abana b'Imana ku kwizera kwa ba data. kandi ce qui s'est passé nibyo byabaye. isezerano est accompli ryarasohoje biciye kuri twebwe kandi no muri twebwe, et nous en sommes reconnaissants. kandi turashimira umwami wacu. Je t'en prie. Nous lisons turasoma Hébreux turasoma mu Baheburayo 2 umurongo wa 11. Abaheburayo 2 umurongo wa 11. Hébreux 2 verset 11. Abaheburayo 2 11. 2 celui qui sanctifie kuko uwezwa n'abezwa bose sanctifiés sont tous issus du même Père. kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, bafise ngo data umwe, nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. Remercions notre Dieu. dushimire Imana yacu. Combien de fois mbega ni kangahe nous twashimitse kuri ibyo, le même ngo Saint-Esprit uwo mwemu nyene est venu
yaje kuri mariya hanyuma agatuma umwana w'imana avuka. uwo niwe mpwemu yera nyine, niwe yasutswe ku munsi wa pentekote akaza mu ishengero no ku ishengero kugira ngo dushobore kuvuka ubwa kabiri, hanyuma dushobore kuzura mpwemu yera. nicyo gituma nabyo ni by'ukuri nyine nk'uko byanditswe ngo umukiza wacu we yashobora kuvuga ngo ndaduze ngiye kwa data no kwa data wanyu, ku mana yanje ariyo mana yanyu. ntiyatewe isoni zo kutwita bene se. amen. kandi natwe ntidutegwa isoni zo kumwita umukiza wacu mukundwa. imana ibishimigwe ibyo. amen. turasoma mu baheburayo 3 imirongo y'indwi n'iy'umunani. abaheburayo 3 umurongo w'indwi n'umunani. nuko nk'uko mpwemu yera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo, umurongo w'umunani, ntimukomanaze imitima yanyu nk'uko mwayikomanaje mu gihe cyo kuratsa kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa. uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe, munyemerere mvuge uyu munsi ibyiyumviro bimwe bimwe nyamukuru bijyanye n'uyu munsi, kuri uyu munsi, kuri iryo jambo ngo uyu munsi. twese turabizi ko nk'akarorero mu minsi ya Mose hariho umunsi wabo, uyu munsi ku Bisirayeli witwa umunsi wabo. ibyo Imana yakora kiriya gihe kera byaba ari ibyabo, byari byitwa uyu munsi kuri abo baba babaye muri icyo gihe, bakagira umugabane mu byo Imana yasezeranije, kuvuga ko yari igiye kuzosohora ubwoko bwayo nyuma y'imyaka 400. ariko mu nyuma haje uyundi witwa uyu munsi ku muntu w'Imana yitwa Yosuwa. ku muntu w'Imana yitwa Yosuwa. benda tanashiki banje, inyuma y'ubukozi bwa Mose, Yosuwa yagize ubukozi budasanzwe, kandi yari uyu wundi munsi ubonetse. ibyabaye kuri Mose byari byamaze kuba kahise, ariko ibyari kubera kuri Yosuwa byari uyu munsi. kandi iyo Mana yari kumwe na Mose yabwiye Yosuwa ngo nk'uko nabanye na Mose uko niko nzobana na wewe. kandi yaramubwiye mu buryo butumbereye. hanyuma benetanashiki banje, mu gihe rero k'uyu munsi wacu, uwo munsi hitwa uwo munsi mu gihe cya Yosuwa, iryo sezerano naryo ryarasohoje yuko ubwoko ntibwari bwasohotse gusa ngo buve mu bugurano muri Egiputa, ariko nuko bashigwa mu gihugu cy'isezerano. Mose yashoboye kuduga, yaduze ariya ku musozi Nebo, hanyuma yitegereza, araba mu gihugu cy'isezerano, araraba Yeriko imbere yiwe, yarabona igihugu cy'isezerano. ariko hari uyundi munsi utanguye, kandi Yosuwa yajabukanishije Yorodani ubwoko kugira ngo binjire
mu gihugu c'isezerano. Uyu munsi uwundi munsi mushasha, kandi ibyabaye ejo kuri Mose, ibyo kwaba ari ugutegura kivyaba kuri uyu munsi witwa Yosuwa. Kandi turashobora kuraba inyuma tukaraba mu makanguro guhera habaye ubugorozi, hamye hariho aho twokwitwa uyu munsi mu gihe c'ubugorozi. Rero byose byashobora kuvugwa mbere. Abantu baserutse imbere y'uko aba ubugorozi, abo bantu bose b'Imana ababayeho babaho mu munsi wabo bawubanamo n'Imana, barashobora kuvugwa. Abo babayeho ku munsi wabo, uyu munsi wabo babanyeho n'Imana, reka tuvuge ariko mu buryo bwumvikana bose, haba Jan Hus canke Zwingli, Calvin, Luther, aba ari bo bose bagize umunsi wabo, ariko mu nyuma haje kuba ikanguro rikurikira. Kandi aho rero niho dufatira kuri John Wesley. Hari uyundi munsi, umunsi wa Luther na Zwingli byari byo muri kahise, ariko mu gihe cya Wesley hariho habaye uwundi munsi, kandi ibyavugwa byaba bifise umugabane mu mugambi w'agakiza w'Imana. Reka rero dutere imbere gatonyi, twokongera ko uyundi munsi inyuma y'uwundi. Hanyuma habayeho ikanguro ridasanzwe ry'agatangaza rya Pentekoti, haba uyu munsi. Ariko iby'Imana yakoze ejo n'ibyo yakoze hirya y'ejo mu makanguro byari ibisabwa bibanziriza ibitegerezwa gushika kubwo uyu munsi. Nimba iyo hatabayeho ubugorozi, ntihari kubaho ukubandanya, kandi ntihari kubaho ikanguro ry'Abapentekoti. Byose byari iby'uyu munsi mu gihe cy'ibihe by'ibyo bihe. Natwe ubu dufise umunsi wacu, kandi nimba dutegerezwa kubivugana umutima urimo ukuri, uyu munsi ntitubaye nk'iryo kanguro ry'Abapentekoti. Iryo ryinjiye mu buryo budasanzwe mu 1996, mu 1996, kandi mu isi yose haramenyekanye ko mpwemu yera yakora mu buryo bw'ubushobozi mu isi yose. Ryari ikanguro ry'Abapentekoti uyu munsi, hari twakwita uyu munsi. Kandi ngomba kubabwira nanje yuko nabibayemwo igice kinini c'iyo uwo munsi, ingene abantu babatizwa muri mpwemu mu makoraniro, aho impano za mpwemu zaba zikora. Jewe nabaye muri uyu munsi w'ejo hahise, ariko ubu aho tugeze byose byarahindutse. Byose byagiye bigwa mu migwi y'abakarismatike. Nta kanda n'imwe risigaye rigaragariza mpwemu w'Imana mu iyo migwi y'Abapentekoti. Byose ni ibyibutso gusa by'iby'Imana yakoze. Kubera iki? Kubera yuko Imana yari yatanze uyu munsi h'ubu biciye mu bukozi bwa Mwenedata Branham. Haboneka umunsi mushasha uraseruka ku bw'ubwoko bw'Imana, kandi abo bose bizeye Imana bagize umugabane mu byo Imana yakoze biciye mu bukozi bwa Mwenedata Branham. Ariko ubu rero
bene data na bashiki banje bakundwa, ce qui a été fait ibyakoretse à l'époque de frère Branham mu gihe cya mwene data Branamu tient nabyo biri hier. muri kahise. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Mbega uyu munsi hari iki? Ubu hagezweho iki? Ubu ni ibyo Imana yakoze guhera mwene data Branham atashe De faire. kandi ikibandanya gukora. Ça, c'est notre aujourd'hui. Ubu rero niwo munsi wacu. Ubu nicyo gituma kugabishwa uko twasomye, kandi ndasaba mwene data Bog asubiremo gusoma intango y'umurongo Que le Saint-Esprit uwo aho avuga ko mwemu yera adutungira urutoke. nous relisons Turasoma Abaheburayo 3:7. Hébreux 3, verset 7. Abaheburayo 3:7. Quoi, la parole du Saint-Esprit est pour nous. Nuko nk'uko mwemu yera avuga ngo ijambo rya mwemu yera ni rwacu ngo rifatira kuri twebwe uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo. Amen. La parole du Saint-Esprit Ijambo rya mwemu yera ngo rifatira kuri twebwe uyu munsi ngo ni mwumva ijwi ryiwe, pas hier, atari ejo, pas avant-hier. atari hirya y'ejo, ariko C'est aujourd'hui ni uyu munsi niho ijambo rya mwemu nous concerne. niho rituraba, niho rikorera kuri twebwe. Kandi ndetse n'abashiki banje nk'akarorero nko musomye ajya makete indwi yo kurungikwa ari mu bya Yohana 2 na 3, hariya haravugwa mu nshuro zisubiriza yuko ngo ufise ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Misi yose muri buri gihe cyose cy'ishengero bose bategerezwa kumviriza, bategerezwa gutega amatwi ico mwemu yaba avuga muri ico gihe, Dans l'heure aujourd'hui. muri uyu munsi wabo. Et cela s'applique. Kandi ibyo rero binafatira kuri twebwe twese, Et cela s'applique à nous tous. ibyo bifatira kuri twebwe twese. Uyu munsi Imana ikora ibitwara ku kurangirizwa, kandi ibyo turabishima. Turasoma mu Baheburayo ubu rero 3:12. Abaheburayo 3:12. Prenez garde. Bien-aimés frères. Nimwirinde bene data, Se manifeste en aucun de vous un mauvais cœur ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera vis-à-vis du Dieu vivant. umutera kureka Imana nzima. Avertissement aussi. Nuko kugabishwa nako ngo nimwirinde mugabe bene data, Trouve en aucun ntihabe n'umwe muri mwebwe agira umutima utizera. Je voudrais que cette parole Nashaka ko iri jambo ryo kugabishwa soit adressée à tous ribwigwa bene data bose, bashiki banje bose entiers. bo mu isi yose, Prenez tous, ngo tous prennent à cœur kandi bose babishire ku mutima qu'il ne se trouve en yuko hatoba n'umwe muri mwebwe agira umutima wo kutizera ku bijyanye n'ibyo Imana iriko irakora ubu. Bose barashobora kuvuga ibyo Imana yakoze ejo, bose barashobora bakavuga ibyo Imana yakoze hirya y'ejo, ariko uyu munsi bijyanye no kwizera, kandi ntihabe umutima wo kutizera n'umwe ubamwo muri abo baba uyu munsi, babayeho uyu munsi bizera ubutumwa bwa nyuma, ariko bose bashobore gutahura yuko mwene data Branham yakoze umugabane wiwe, kandi guhera icyo gihe ubutumwa yazanye yabuzanye mu isi yose. Dufise umugabane mu byo Imana ikora uyu munsi. Turasoma mu Baheburayo 3 ku murongo wa 18 na 19. Abaheburayo 3:18 na 19. Et qui sont les gens à qui
ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Nta nkeka ni bamwe batayumviye. Ngaho turahageze, aha turabafise. Twashimitse yuko ukwizera no kumvira bijana, ariko Imana ntiyahimbawe n'abo batizeye, nubwo barongorwa ngo basohoke, nubwo bariye manu, nubwo babonye inkingi y'umuriro, nubwo bagize umwimenyerezo w'ibintu byose birengeye kamere, ariko mu gihe batashobora kubifatanisha no kwizera, kandi benshi muri bo Imana ntiyabahimbaye, kandi ibihumbi 30 byapfuye ku munsi umwe. Bene data n'abashiki banje, by'ukuri Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo ukwizera no kumvira bishobore gukorwa muri twe twese na mpwemu w'Imana. Amen. Gushitsa aho tuzoshika ku gutunganywa rwose. Ndagusaba, turasoma rero muri murongo wa 19, kandi niko tubona ko batashoboye kubushikamwo kubwo kutizera kwabo, kuko batizeye. Ngubu n'ubundi harashimitswe ko havuzwe ku kutizera. Mbega muri data Branham yavuga iki? Ukutizera cyari cyo caca mbere mu itongo rya Edeni. Mbega kutizera, mbega kwaje gute? Kwaserutse gute? Ni igihe Satani, iriya nzoka ya kera, yatanguye gukekeranisha ku byo Imana yari yabwiye Adamu, ibyo yari yabwiye Adamu. Hanyuma igihe yabwira Eva, ikabwira ati mbega by'ukuri Imana iba yaravuze. Ibyo byari bihagije kugira ngo hahamagagwe ukutizera kuvumwe kukwiye kuvaho. Ninde afise uburenganzira? Ninde afise uburenganzira bwo kubandanya mu kutizera, ngo ntiyemere, ngo ntiyizere ibyo Imana yasezeranje? Bene data n'abashiki banje, hano aha rero birakomeye kandi biratunganye rwose. Ntabyo kudidanirwa mu myumvikano, nko kimwe turi mu kwizera cyangwa ntitwizera, nko kimwe turumvira cyangwa ntitwumvira, nko kimwe tubaye mu byo Imana ikora uyu munsi cyangwa naho turi mu byo Imana yakoze ejo cyangwa hirya y'ejo. Umwami atange ubuntu. Iryo ni ryo sengesho ryanje. Amen. Turasoma muri Samweli 15, agace ka mbere ka 23. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 23, agace ka mbere. Kuko ubugarariji ari cyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ngo ukugomba kwawe bwite ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Dutegerezwa gufata iri jambo ry'Imana nka nkama. Icyaha cyo kutizera, umuntu atizera Imana aba yigize umubeshi. Nk'uko hariho icyaha cy'ubupfumu, Imana ishobore gutanga ubuntu kugira ngo bose bashobore kwinjira mu kwizera nyakuri, uko twagarukanywe ko biciye ku butumwa. Kandi mwene data Branham nyene yatugarukanye ku iryo jambo ry'inkomoko, ku ijambo ry'inkomoko, ariko yatahukanywe mu rugo. Ni inyuma yo gutaha kwiwe niho ubu butumwa bw'Imana
bw'inkomoko a été apporté dans le monde entier. niho bwazanwa mu isi yose mu miro yabwo y'inkomoko. Nico gituma bene data na bashiki banje ukutizera Dans ce que Dieu mu byo Imana iriko irakora uyu munsi ubu biba bimeze nk'ubupfumu. et c'est pourquoi Nico gituma nous devons dire dutegerezwa kuvuga tubwira bose mu buryo bwumvikana. Ntibihagije kwizera mu byo Imana yakoze ejo hahise, ariko il faut accepter birakwiye ko wemera ibyo ikora ubu ku bw'ubuntu. Mbega Mwidata Branham yavuga iki? Kandi ibyo rero yabivuga inshuro nyinshi abisubiramo ngo abizera barashimira Imana mu bintu yakoze ejo hahise, hanyuma va faire n'ubundi bakaraba ku byo izokora, passe à côté hanyuma de ce qu'il bagaca ku ruhande y'ibyo ibiriko irakora muri kubu. et nous voilà revenus Ngaho rero tugarutse kuri uyu munsi wacu, que tous prennent à cœur bose bashire ku mutima amajambo ayo twitegereje ku buryo bw'uko qu'il n'y ait plus de propre volonté, ntihabe hakiriho ukugomba kwacu bwite, rien de propre, ntihabe ikintu na kimwe cy'ubugombe bwacu bwite, atabisobanuro bimwe byacu bwite, ata kintu na kimwe gishobora gusangwa muri twebwe, rien de personnel, ntihagire ikintu na kimwe gisangwa muri twebwe, ariko de la iby'Imana biri mu ijambo ryayo bibe muri twebwe nk'iby'ukuri bigaragara, hanyuma uko dushobore kuba abasangiye kamere n'Imana, uko nyene dushobore kugaragaza ivyamwa vya mpwemu. remercier soit Dieu. Hashimigwe Imana, ibyo birasohoza ubu, ibyo biraba ubu, yuko ishengero rigarukanwa ku myimenyerezo yose y'agakiza mwese ku giti ciwe, kandi umwami azokora ibikomeye mu ndunduro hamwe natwe. Nous lisons Romains 1, Turasoma rero mu Baroma 1:5, Abaroma verset 7. 1:5. C'est par lui, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu la grâce et Niwe yaduhesheje ubuntu, umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu no kuba intumwa ku bw'izina ryiwe, kugira ngo mu mahanga yose habemwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Iri jambo naryo ni ry'ubushobozi. la responsabilité d'un prédicateur, Ico ubuvugabutumwa asabwa w'ijambo un appel waronse by'ukuri umuhamagaro uva ku Mana, bijanye mu bisanzwe no kuba abizera bose daigne bashikira intego, bashobore kwizera mu by'ukuri, bizere n'imitima yabo yose nk'uko ibyanditswe bivuga, nous combattions hanyuma twese hamwe tukagwanirira ukwizera transmise kwahawe abera rimwe rimwe risa. Kandi turabizi twese yuko atakwezwa nta muntu n'umwe azobona Imana. Nico gituma hashimikwa mu kwizera hamwe no kumvira. Ibyo ni iby'igitangaza gusa kubona ingene Imana ishimika sur cela maintenant. kuri ibyo uyu munsi. Foi Ukwizera dans les promesses de Dieu mu masezerano y'Imana hamwe no kumvira ku byo Imana ivuga. et un jour Umunsi umwe devrait parler du fait que dans nategerezwa kuvuga yuko les familles, mu miryango yose, ndavuga ko mu miryango yose, mu bubakanye, mu bari hamwe bubakanye, bose bategerezwa gusoma umwe wese ku giti ciwe ico ijambo ry'Imana rimubwira, umwe wese ku giti ciwe. tous les maris, Abagabo bose bategerezwa gusoma ibyo Imana ibabwira mu ijambo ryayo, toutes les femmes, abagore bose bategerezwa gusoma ibyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, et tous kandi bose bategerezwa kuba abubaha, bakubaha paroles. ijambo Il n'y a
iryo jambo nta kubaha kushoboka mu ishengero kutaba gutanguriye mu rugo, mu miryango. Imana itange ubuntu kuri bose. Turasoma mu Bifilipi 2:8, Abifilipi 2:8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Hashimigwe umwami. Hano dufise umucunguzi wacu Qui a versé son sang yamenye amaraso yiwe yera y'igiciro ku bwacu, accompli kandi rédemption. yasohoje ugucungura. Ariko imbere y'uko abambwa haranditswe ngo yabaye uwumvira, arumvira gushitsa ku rupfu ku musaraba. Kandi ukumvira kwacu gutangurira igihe tuba tubambanywe na Kristo, igihe umuntu wacu wa kera apfa agapfanana na Kristo, hanyuma umuntu wacu mushasha akazuka azuranywe nawe. Ibyo si amajambo gusa, ibyo si amajambo gusa, ni ibifatika by'Imana. Ukumvira k'umucunguzi gushika mu rupfu ku musaraba byari ibintu by'ukuri bihari hano ku isi. Ukumvira kw'abacunguwe, ababambanywe na Kristo bakazuranywa nawe kugira ngo babe mu buzima bushasha, nabyo bitegerezwa kugaragara. Uyo rero ni uyu munsi wacu, kandi umwami aheraheza igikorwa ciwe cyo gucungura mu gihe cacu. Yarungitse intumwa yayo, umuhanuzi wayo, kandi yaduhaye ubutumwa, kandi kubw'ubuntu twashoboye kubutwara mu isi yose. Kandi abo bose b'Imana bumviriza amajambo y'Imana, bizera kandi nabumvira mu bintu byose nk'uko ijambo ry'Imana ribikora. Reka dusome kandi 2 ya Bibiliya nyamukuru. Turasoma mu Baheburayo 5, Abaheburayo 5 umurongo w'8 n'uw'9. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Umurongo w'9. Kandi amaze guhingurwa rwose, abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Amen. Abo bose bamwumvira ngo yabacikiye inyanduruko y'agakiza kadashira. Ukumvira k'umucunguzi wacu bitegerezwa kuba ukumvira kwacu. Ese ingene dushobora kuba abashima kubwo imirongo nk'iyi ya Bibiliya. Reka dusome kandi uyundi. Turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya, Petero wa mbere 1:22. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. No kuri ivyo rero ubu rero turavuga ngo amen, amen. Inyuma yuko havuzwe ibintu byinshi ku bijanye no kumvira, intumwa rero hano iranditse humekewe na mpwemu yera ngo kubera yuko mwashikanye ubugingo bwanyu mukabushikanira ukuri biciye mu kumvira. Kubera yuko
atari gusa yuko mwumvise havugwa ukumvira, atari kubera yuko mwumvise havugwa ukumvira gusa, ariko kubera yuko ahubwo mwabaye abana b'Imana bumvira, kandi Imana ibyo twese ibiduhe ku bw'ubuntu. Amen. Kugira ngo ukwizera gufatane no kumvira uko dushimishe Imana yacu, tuyubahe, twubahe Imana yacu uko abishimigwe, kandi bose mu isi yose abumvise abizeye bashobora gushigwa mu migenderanire by'ukuri hamwe n'umwami, kandi bose bashobore kumenya uyu munsi wabo. uyu munsi nimba mwumvise ijwi ryayo, ntimukomantaze imitima yanyu. Umugisha w'Imana ishobora byose ube mu buryo budasanzwe kuri bene data bose b'abakozi, hamwe no ku bwoko bwose bw'Imana mu mahanga yose. Gloire de Dieu au saint nom de Jésus. Amen. Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Que l'eau et le sang de ton côté blessé qui a coulé soient pour le péché le double remède. Sauve-moi de la colère et rends-moi pur. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne connaisse pas la langueur, que mon zèle ne connaisse pas la longueur. Elle ne saurait expier le péché. C'est toi qui dois sauver et toi seul. Je n'apporte aucun prix de ma main. Je m'accroche simplement à ta croix. Tandis que je respire ce souffle fugitif, quand mes yeux se fermeront dans la mort, quand je m'élèverai vers des mondes inconnus et que je te verrai sur ton trône, rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi.